kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira kuri uyu munsi riri mu gitabo ca Zaburi ya 50 canke Zaburi igice ca 50 ku murongo w'indwi. Zaburi igice ca 50 umurongo w'indwi handitse ngo bantu banje nimwumve nanje ndavuga, wa bwoko bwa Isirayeli ndashinga intahe ni jewe ubwanje Mana, Imana yawe. Mukundwa uri kuradukurikirana aho muri kumwe bose n'abadukurikira ari benshi, ngomba ndakubwire ngo Imana irashinga intahe. Irashinga intahe ijambo ryayo. Mu butumwa bwiza aravuga ngo umwami Yesu abana nabo ashingira intahe ijambo rye hamwe n'ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ihabwe icubahiro. Ngomba ndakwifurize gushingirwa intahe n'Imana. Imana ishingire intahe ijambo yaguhaye. Imana igushingira intahe aho ugiye hose, kuko gushingirwa intahe n'Imana ni ivy'umugisha. Imana ihabwe icubahiro. Ntibivuga ko udahura n'ingorane, mugabo Imana yagushingira intahe vyama bihera neza. Ivyo turabizi ku witwa Yobu, igihe ngo abana b'Imana bari bakoranye ngo na Satani araza, ngo Imana ibaza Satani ngo mbega Satani uvuye, ati mvuye kwiyerera ku isi. Ivyo biri mu gitabo ca Yobu igice ca mbere. Hanyuma Imana ngo icibaza Satani ku murongo w'umunani ngo mbega wabonye umusavyi wanje Yobu ko atawuhwanye nawe mu kugororoka. Imana ishimwe cane. Imana ishingira intahe umuntu wayo. Satani ati yobura gute kukugorokera waramuhaye ubutunzi? Imana iti ndamuzi naho ubutwara ntaco. Ubutunzi bwa Yobu buragenda, ariko Yobu ngo abanda ashingira intahe Imana. Mu gice ca kabiri ku murongo wa gatatu ngo Satani aragaruka. Imana iti wabonye ingene umugorozi wanje Yobu, umusavyi wanje Yobu n'ubu anshingira intahe, ngo harya amagara aruta amajana, harya nukora ku mubiri we yorogota. Imana iti navyo genda ukore, ko ntukore ku bugingo bwe, ukore ku mubiri wiwe. Akora ku mubiri we, agwara ibihute, arababara, amererwa nabi. Ngo naho nyene Yobu ntiyagambara Imana. Satani ntiyasubiye kugaruka imbere y'Imana. Imana ishimwe cane. Haleluya. Imana igushingira intahe. Hariho benshi Imana ashinga intahe. Hari nk'uwitwa Mose na Samweli muri Yeremiya igice ca 15 umurongo wa mbere. Abise bari bagararije Imana ibabaye, iravuga ngo naho Mose na Samweli bompagarara imbere sinokumva gusenga kwanyu, sinobabarira. Imana yari yababaye. Mwera barati hari ugusenga nemera. Mukundwa ndakwifurije ko Imana igushingira intahe mu bweranda bwawe, mu bugorotsi bwawe, no mu masengesho yawe. Nta amasengesho yo kwigana abandi, nta amasengesho yo kwikurayo, nta amasengesho y'umugenzo, ariko amasengesho Imana ishingira intahe, nka ya yandi Eliya yasenga imbere y'abakamenyi baba yari n'abashera n'abasenga ibigirwamana bandi, akavuga ngo Mana uyu munsi imenyekane ko ari wowe Mana, na je ndi umusavyi wawe. Imana imushingira intahe, imanura umuriro. Imana ishimwe cane. Ivyo vyarabaye igihe Imana yasezerana abise muri Yesaya igice ca 41 ngo nzobikora kubw'umusavyi wanje, umukunzi wanje Aburahamu. Wewe yamwise umukunzi, ntiyamwise umusavyi gusa, umukunzi wanje Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Hari igihe abavukanyi ba Mose bamugararije, ariki urazi ngo ikibano kirakengereza. Hari igihe mukuru we Aroni na mushiki we mukuru Miriyamu bamukengera, avuga ngo yama yumva Imana, ngo avugishwa n'Imana. Erega natwe turerekwa. Imana ngo iciraza mu guharura igice ca 12 umurongo w'umunani, iravuga ngo mwebwe murerekwa n'ivyo, ngo ariko umusavyi wanje Mose angorokera muri vyose mu ngoro yanje, mu rugo rwanje. Nguwo ngo tuvugana nk'uko umuntu avugana n'umugenzi w'amaso mu yandi. Imana igushingira intahe ivyo uriko uracamo vyose. Naho bogukengera aho mubana, naho abo mwakuranye, aho mwarukanye, aho mukorana,
ugume ku murongo w'Imana, nturondere icubahiro mu nkomezi zawe, ntuje kwirukana no gukora mangetegete nk'abandi bose ko babigira barondera kwemegwa. Imana yakwemeye bitebuke izo kwemeza n'abandi, kuko mu nkuru za Yobu yaciye mu bihe bibabaje, mugabo mu mpera mu gice ca 42 Imana icikarira abagenzi ba Yobu ngo ntimwerekanye ukugoroka kwanje, ngo nimugende Yobu abasengere, ntimwisengere mwe, mugende Yobu abasengere. Haleluya! Kuko yamushingira intahe ngo Yobu ariko aratanga ikimazi kubwa bagenzi biwe, ngo Imana nayo iramwumva, ngo imukura ku bucocerwa bwose n'amakuba n'ivyago yarimo. Imana ishinga intahe Mose amaze no gupfa muri Yosuwa igice ca 1:2, ibarira Yosuwa ngo Mose umusavyi wanje yapfuye. Naho yapfuye Imana yamushingira intahe. Imana igushingira intahe uriho, igushingira intahe umaze no gupfa. Imana ishimwe cyane. Atari za nta abantu bashinga kubwo gutinya umuntu yapfuye, kubwo kuvuga umuntu neza, kubwo gutinya urupfu n'ibindi. Narigeze kumva inkuru imwe y'umumama umwe yaherekeje umugaye ku maziko, ngo yumva ariko aramuvuga neza, ngo acabarira umwana wiwe ngo ndabira mwana muri iyo, ndabira neza ko wari so bariko aravuga, kuko yarazi ngene uwo mugabo yamuriye umutima. Oya, ntitugomba izo ntahe z'uburyarya. Oyaye, Imana igushingira intahe. Mbere ibarira na Yosuwa ngo ukurikiza amajambo umusavyi wanje Yosuwa yakubariye ku murongo w'indwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana igushingira intahe nk'uko yayishingiye Aburahamu, nk'uko yayishingiye Mose, nk'uko yayishingiye Samweli, nk'uko yayishingiye abakera mu kubaherekeza mu byo bariko baracamo. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ubwiwe yarashingiwe intahe na Data igihe yabatizwa, aje kumvira agaca bugufi, ntiyakengera mwene wabo Yohana umubatizi, kuko ba nyina bari abakuzine, bari abavukanyi, bari amacuti, bari bafise igisanira, bari bafise ico basangiye amaraso yo mu buryo bw'umubiri. Ariko Yesu ntiyakengera Yohana umubatiza, aremera aca bugufi, aremera yubaha igikorwa ca Yohana umubatiza. Yohana umubatiza aramubatiza. Hariho urwaruka tubona muri iki gihe ruhaguruka rukengera abagwitangiye imbere, ngo bafise amavuta, ngo barahambaye, barakomeye. Ntukengera abakwitangiye imbere, ububahe, kuko hari aho Imana abashinga intahe, hari aho Imana abahamagariye. Barashobora kuba barasubiye inyuma, witonde. Hana yarubashe Eli, aravuga ngo umusavyikazi wawe aremera ati databuja, ati nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Eli wawe ndatakimenya gutandukanya ariko arasenga n'uwaborewe, aravuga ngo genda Uhoraho aguha ico wasavye, ico umutima wifuza. Ngo aragenda, ntiyasuya kwirabura ngo kundi, ntiyasuya kubabara, aronka ico yasavye Uhoraho. Abana n'umugabo wiwe arasama, wari ingumba yitwa nyina w'abahungu n'abakobwa. Imana ihabwe icubahiro. Mukundwa, ushingirwe intahe n'Imana. Yesu avuye mu mubatizo, avuye muri Yorodani, ijuru riruguruka ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Agira apfe, naho nyene ijuru ryaramushinga intahe ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Aho Petero agomba kumwitiranya na Mose na Eliya, aravuga ngo uyu n'umwana wanje nimumwumvire, kugira ngo ntibamwitiranye na Mose, ntibamwitiranye na Eliya. Ngo Petero yaramaze kuvuga ngo tububakire udusago, bamwubakira amazu angana. Yesu ashingirwa intahe n'ijuru. Yesu yashingiwe intahe n'ijuru. Niwe yashingiye intahe umwisirayeli yitwa Natanayeli, ngo nabonye umwisirayeli atagira uburyarya. Imana izi gushingira intahe, atari uburyarya bw'abantu bamwe bamwe, abantu bagerageza kwinyegeza mu by'ubukizwa n'ibindi. Imana igushingira intahe. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Imana iguhezagire. Ni gute rero Imana ishingira intahe abantu? Mu Baheburayo igice ca 11 umurongo ngira ni ku murongo wa 2 avuga ngo ukwizera niko kwatumye abakera bashingirwa intahe, kuko bari bagufise. Imana ishimwe cyane.
Imana ishimwe cyane. Hariho ahandi dusoma mu cete Yohana yandika ishengero mu cete cya mbere igice cya 5 umurongo w'9 gushika kwa 12 ku murongo w'9 avuga ngo ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Mukundwa, abantu bagushime, abantu bakuvuge neza, Imana ishimwe cyane. Mugabe intahe y'Imana n'agaheta. Ndasenda ko ndakwifurije gushingirwa intahe n'Imana. Kuko intahe y'Imana ari uko yashinga intahe ivy'umwana wayo. Umurongo wa 10, ukwizera umwana w'Imana, uwizera umwana w'Imana niwe afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe ni uko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Mukundwa, ndakwifurije kwakira Yesu aho uri hose. Apana kwishimira idini ryawe, apana kwishimira kuvuka mu muryango w'abantu b'Imana. Wishimire ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ivyo nivyo bituma Imana igushingira intahe, naho abantu gukengera, abahora gutera ivyatsi bazoteba bagutera amashugwe, abahora kuvuma bazoruhira kuguhezagira. We nturondere gushimwa n'abantu, naho navyo ari vyiza, ariko urondere gushimisha Imana no kwiha icubahiro no kubaha abantu. Simvuze ngo ugende ubakengere ngo Imana gusa, oyaye. Ukunde mugenza nk'uko wikunda, niko ijambo ry'Imana rivuga. Unkundiye no kurongora mu isengesho ryo kwakira umwami Yesu aho uri, urashobora kwicara cyangwa gupfukama uko ushima, ufate ku mutima wawe usubire mu iri sengesho uti: mwami Yesu, mwami Yesu, numvise ko wakwizeye ari afite ubugingo. Ndihanye ibyaha byanje, ndemeye igikorwa wakoze ku musaraba, ndihanye ibintu byose bitakunezereza, ibitajanye n'ijambo ryawe. Unyogesha amaraso yawe. Uyu munsi ndizeye ko uri umwana w'Imana, ko Imana akuzuye mu bapfuye. Ndakiriye agakiza muri jewe, unshoboze kugendana nawe. Mpwemu yera, uze mu bugingo bwanje, umfashe kubahisha umwana w'Imana n'izina ry'umwana w'Imana. Ndizeye ko mpawe ubugingo budashira uyu munsi, mbayicare mwigisha. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wanje. Amen, amen. Urakoze usubiye mu iri sengesho, urakoze usenze uvyizeye, usoma ijambo ry'Imana, ushingire nta abandi ko wakire Yesu, urondera ishengero ryizera Yesu nk'umwami n'umukiza, wifatanye nabo, kandi wemere kubatizwa umubatizo mu mazi menshi, wemere kwakira n'umubatizo wa Mpwemu Yera, uvuge mu ndimi, ukoreshwe na Mpwemu Yera, ibitangaza, indimi nshasha, nico nashatse kuvuga, nukoreshwe mu ngabire za Mpwemu Yera zose, ugendere mu kwizera. Ntiwizere gusa ukizwa, ahubwo ubandanye no kubaho mu kwizera, wizera ko Imana ishobora kukubeshaho muri vyose. Urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza, uragahezagirwa.